uno munsi umuntu yamaze kumenya ngo amategeko ankingira arahari amenya aho yitura uno munsi yashobora kuba bitoroshe ariko tugiye turavuga hazogera igihe uko bigenda kose ijwi rirasemerera rikagera iyo rija nibaza ko ivyo bice 30% bidakwiriye kuko uravye abakenyezi bari mu Burundi n'abana b'abakobwa ariko baravuka ni benshi cyane kandi uno munsi byaragaragaye ko kuva baronkejwe uburyo bwo gushobora kuja kwishuri abakenyezi barahari b'incabwenge bashobora kugira ico bavuga bashobora no kugira ivyumviro birashe boshikiriza bigatuma n'igihugu gitera imbere tureke no kuja muri novuga mu nzira y'ibijanye nayo mabakorerwa abakenyezi gusa ariko nibaza ko kuri 30% harimo n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko bidakwiye ko tungana numva ngo ntibikwiriye ahubwo boduza gato tukagera nko kuri 50 kumbure hari co hinduka hari abakenyezi benshi bakiri mu gacerere canke amajwi abatagera kure kora badafise ubwo bushobozi bwo gushobora kugera imbere babe abashinga amateka bakenguza amateka babe n'abaministre benshi kumbure ico gihe bogira mwe bavuga ngo ni dro ugasanga biraguriyemo hagati n'ivyo bemejwe kubera ko yabaye la majorité ngira bizogenda bitera imbere cyane cyane tugiye guha intege aba bose bariko barabikora uno munsi cica cyane aya mashira hamwe n'imigwi gerageza kugwanira donc novuga amadroit yabo bantu bahohoterwa usanga turi mu bintu by'ishari bitagiraho bija ugasanga sinzi gushigikira icumviro canaka kubera ko je ndiko niyumvira novuga intérêt plus personnel que ibintu vya cause commune ikintu kinini twokura no ngaha yego twari mu mabakorerwa abakenyezi ako habaye ikintu cyo kutwereka ko turagwaye cyane plus conscience collective twumva ibintu kimwe kandi tugwanye ibintu dushize hamwe tureke gutatana kuko twaduko dutinguvu zodufashije kugera kumbure kuciza cofasha kugira ngo ibyo bintu birandurano n'imizi